wapi nta kigenda Mbajando ndabubwiza ukuri vraiment jewe nasimbizi n'umugenzi wanje ariko sometimes ari ibintu tutaba dukwiye no kubigira ko ikiganiro cyane nka Big Fizzo ahantu ageze saho kuganira ntiharakikwiye no kuba ari karakora usibye ko bikunda arabikunda so kuvuga yuko yahunze kubera atakibishoboye Fizzo none ko yaririmbye inyuma ya mama wanje akagushika n'ubu akaba ari ngaha akaba yarabihevye akiri ngaha ko atarinze guhunga Fizzo bahungishijwe niki abakoze kuba DJ Paulin yavuze ati nta bitura amazosubira gutunganya canke umwe wese afise intunganyo bikorwa yiwe none ariko arabitunganya ubu nagira bakorera umutima ubiriki arabitunganya gusa ijya ni nka rappel kugira ngo abantu ntibakomeze kumenyera yuko bino bikorwa dukora ari bikorwa vyoroshe dukatu amapole naho ntaho yagiye ntashobora no kuja ntashobora kuja turaho twabonye yo ducikirahe none kuri iki byose bigomba kuja mu inzigo nta nzigo nimwe ihari Paul agombye gufata pause agombye kuyifatira vacances yabize uburenganzira agombye no kugaruka aragaruka udasiba kumva duhiti dusohoka ariko tuguma tubona n'abaririmbyi bacu basigaye baje gukubita ibiteramo hanze borira indega hana mugaye ibyo bori kubibona ubu kuva kera barazurira muta kuva muri za 80 abaririmbyi b'abarundi barura indege barurira ubwato bagiye mu mahanga sinzi icyo kintu akakantu kakakisa amashira ko umenga n'ibintu birenze sindagatahura je mama wanje no muririmbyi sivyo kuva nkura yagugira nkwize nk'imyaka 10 n'ingahe sinigeze ndamubona na rimwe amara umwaka wose muhira na rimwe bacanja Miss ba Africa Nova bose baraserukira igihugu bakaja hanze sivyo kera ntibarongikwa n'umuntu so mu event organizer cyari igihugu ku kindi barongikwa n'igihugu abaye baririmbye ngaba bararongikwa n'igihugu tuno munsi bagenda atari igihugu kibarungitse uyu munsi nindararongikwa n'igihugu Yes, nkundira ndakuramutse nongera ndaguikaze kuri Magic Channel ndabwira ko ari muganwa Kent umugana w'Imana umugana w'Imana umugana w'abantu umugana w'ibikogo nuko another day another vibe ndabwira ko no munsi vibe yacu yamuduteruye neza na neza iramutuzanira as mubibona kuri screen zacu nashoboye kukuzanira wa ndasanzwe atunganya ibiteramo benshi baramunzi mite kuri ciza Clovis Blaze benshi bamuzi kuri Rasko nuno musi nashoboye kuzanira kuri Magic Channel kugira dushobore kuyaga kuri nabiriye na cyane ko asanzwe afatiye runini ino industry yacu Rasko welcome kuri Magic asante sana Rasko umeze neza ndahema minsi myinshi sana ka freshere kaburaya gira no kubera kanye imvura yaguye akiri nibisanzwe tu haya mbasha kumenya kuri Rasko ko tumaze iminsi tubona benshi bavuga ibijanye no kuvyibuha no konda wabifata gute byibushe ni nk'ibihe izuba riraka canke akaza imvura muga vyose igihambaye nuko wonze ushimira Imana vyibushe ugashimira Imana ntibora bishika kuri Rasko akamubwira ati gira effort urabuje muri gym nawe ati ntuzaba usanga wagize ikibone governance nk'ababanje ahubwo ndanagikeneye nuko kitanyitaba namaze imyaka myinshi mfise imbavu zisohoka yego kabisa nikinyitaba nkuko vyategerezwa ariko naenda gikeneye pe
Iga nico cerekana ko umuntu kameme hari ikintu sino hari amataye ugiye no kuvugisha umuntu agusomamwe inzara akagusomamwe nico ubushoboye akora akavuga ati umuntu kinakeneye cyambere no kubanza gufungura imbere y'ibindi hakagiraho n'injira aradupfana mu kanya arashobora gusanga yaravye bakavuga ati intervention ya mbere banza mu mugaburire nuko ukora tubwira ibintu bikomeye cyane uramutse abakunzi ba Magic n'abakunzi bawe muri rusange bana ndabaramukije cyane naheruka kuri Magic kera naracige sinzi cyari cyabaye bantu b'Imana barankatiye no kugira ndamuronke n'ivyari byoroshe bari barankatiye kareka ntababeshe nta muntu yoroshe gutora nka jewe La fois basi twabonye bapostinga ifoto yawe zotubona ko ravuga ati ubuho aka voyage akari ko kose tuzatwiteza amashokora kuri Rasko abavyifata mu gute no voyage erega voyage nuko hari izo twerekana n'izindi dukora kimya muganye n'umuntu azarasimba karaba hama ivy'amashokora yaba abantu baza amashokora dandazwa mu alimentation ngaha yaba hari amashokora y'ubwoko bwose menshi hariho n'ayazimbutse cyane umuntu wese ambwira iminsi yose ngo amashokora nama ndamwishyura ijambo rimwe alimentation zirahari ziruzuye kibao ati simaka tenda kuzanira ivuye mu ndege kuko nizo ngaha aye nta ruganda dufise rukora amashokora zose ziza nk'izindi Kwezi bavuga ati hari ziri shokora zo mu Rutana wapi twasanze umenga agasukari ntigakwiye umuntu yovyumva mugabo zose ziva izindi ziva biragoye kabisa cyo bikubitaho kakiguri ukakiyofra sometimes no kwiyofra utuntu nyene ariko ubundi nyene baba bavuga ati kubera ko umuntu aba yavuye hanze biba binoroshe ko umuntu avuga ati jewe naragiye kwakira Rasko kuri airport and then ati akanaga shokora yampaye avuye mu Bubirigi avuye muri Canada biba byoroshe cyo kimwe na shokora naguriye aho munyakabiga niyo munyakabiga nagubwi nikorerwa mu ruziba yakoye niyo munyakabiga ibe yakorewe ahandi hantu nkaho nyene gusa abantu ntibazikunda nasanze batazikunda kuko noneho wonsaba ikintu ntarigera ndakubona ariko urajyana ari mu bigenze gute nkaho undi mupowa n'igihe cyose ibintu bikiri hasi kukiyera akacogoruza iryinyo mwamara guhurira muri vila amatara yako kazama ngo wapi ngo je ngo zo mu makanete mu makanete igenze gute ati kandi ndakuzihoje yugura bibiri cyarimwe ngumenyo umutace agera muri town ngo shaka kamubuguro bamugururira kare umuntu rega turaguma ku byo tumenyereye usanga gwaje umuntu nawe mwaye shokora atazi nibikoze ugasanga afise allergie ikintu kimwe kirimo rundi turitera gateka kwe cyane bro uvuga ati agira ivyo amenyereye nivyo byiza ndabibutsa ko mu Buyenzi hariho amashokora asumba ziriya muta asumba ziriya twakuze tujya zaba ziri ku gati n'agapapuro zari za bon sana zimwe bakaranga n'agasukari n'agasukari zijya ni wowe urazi ko je ijya ndayibonye mpagara ndahagarika imodoka nukuri kwa Mungu sinokubesha canke zijya barafu zo mu dukopo restombe nta byo kugenda ngo uri kugenda coffee shop urondera ice cream biriya bintu jewe nta nibyo nkunda bitera umuntu mu byibo wa fome ziriya barafu zadutunze igihe kirekire pe nopfa kabisa nuko uri kuratubwira ibintu bikomeye cyane tuba dushaka rero kumenya kuri Rasko akenshi dukunze kubona uri umwe mu bantu bakunze gutunganya ibiteramo uno munsi amezi 3 ariko ararangira dutanguye umwaka wa 2026 industry muri rusange kuri Rasko
kwibona gute mu gihe tubona ata kintu gikomeye n'ayandi muzoyarindira rega n'ayandi mezi muzoyarindira kweri none ko ibiteramo tubikorera en plein air twaba tudafise ibibanza binini byakira abantu vyugaye se mu gihe c'imvura gashaho ubu ucibigenza gute nawe ngaho mbwira ninde wotumira hanyuma kaza kugira nyagirwa yego hari ibiteramo usanga bidakenera abantu benshi bikeneye abantu bakeya abantu 100 abantu 80 ivyo ni bon birashobora gukorwa mugabo byo binesesita amahema niki none nk'ihema ry'abantu 5,000 on fait comment urumva biragoye yesu kuvuga yuko tubibuze ivyo dukora canke ata abandi bafise imigambi yo kubikora mugabo kubera tuba tuzi ko ari igihe c'imvura biratugora benshi muri twebwe cyatuboneraho n'akaryo ko kurima tukagenda tukirimi umwe mu bakorege umwe mu musanzwe akora ivyo gutunganya ibiteramo nawe umwaka wese twari twabonye ariko aravuga ati ntazosubira gutunganya ibiteramo tuzatubona akariro kagabana se tuko yarafatiye runini mu vy'ibiteramo no munsi abarundi benshi ndetse n'abari basanzwe bakurikirana industry yacu tuvuge ko hari ico vyoba vyarabakoze kuba DJ Paulin yavuze ati nta bituramo zosubira gutunganya canke umwe wese afise intunganyo bikorwa yiwe none ariko arabitunganya nagira bakorera umutima ubiriki arabitunganya gusa ijya ni nka rappel kugira ngo abantu ntibakomeze kumenyera yuko bino bikorwa dukora ari bikorwa vyoroshe si bikorwa vyoroshe la preuve que turi bangahe tubikora turi bangahe ntidugera n'10 urumva uwo mwuga udakorwa n'abantu 10 n'abantu 20 urumva ari umwuga woroshe ivyoroshe so umuntu wese aragera igihe we nuko byaba byanamukundiye no kuvuga hari abandi bagenda batanavuze mugaye ico nzi coco evenementiel yuyikunda kugira uyihebe biragoye upfumuheba uko wahora ubikora ukabikora ukundi mugabo ntubiheba kuko ni droge wangu evenementiel ni droge kabisa urabikora bikakuruhisha umuntu wese amaze gukora ibiteramo binini mu mutwe amafisi ijwi rimubwira ati iki ni cyanyuma ntuzongere ariko iyo umaze igihe utabikora ntumenye n'ingene wabikumbuye rukatu amapure naho ntaho yagiye ntashobora no kuja ntashobora kuja turaho twabonye iyo ducikirahe abaririmbyi bagumwa bavuga bati naho aba batunganya ibikorwa vy'ibiteramo abaririmbyi bo barabidogera ko mwebwe bo bashiramo inguvu nyinshi ariko mwe mukabazibanyonyeza ko Paulin yari yavuze ati arahagaritse abaririmbyi urabona ko bavuze rero ati naho atazobikora abandi bazobikora none byakoze bande kuva avuga bijya bimaze gukora abandi reka burya ibintu biratandukanye ni nkuko je tazonyumva ndiko ndaririmba ndiko nja muri studio ndirimba ko siko kazi kanje si umuhamagaro wanje nanje inguvu bibatwara ndazizi kandi ndabona neza ko atavyo noshobora ntavyo noshobora rimwe na rimwe no kwemera umwe wese na faiblesse yiwe cyo kurimba ntavyo nshoboye vraiment ntavyo nshoboye nta n'ivyo nzopfa narashoboye nibingira ngo abankomoka ko bo bazobishobora mugaye ico nshoboye naco ndakizi kandi ndazi kiguzi gisaba rero uyu umuntu ariko aravuga ngo kimwe ngo urumva ngo barabidogera nshobora kwidogera umuntu ni nkuko natwe no kubwira ati turidogera abaririmbye ariko umwidogera gute kandi rimwe na rimwe uyubonye nawe imbaraga abishiramo ko ziba zikomeye foko batahura ko twese nta muntu n'umwe yaje ngaha abikora ibintu nk'igihano nimba uri umuririmbyi ntiwaje kuririmba ubikora nk'igihano
nimba nkora ibitaramo sindabikora nk'igihano me ufise umurongo ngenderwako nanje nkagira uwiwanje ngenderwako bihuye ni sawa bidahuye nta mihari igomba kubamo uravyumva ko bidahuye no kuvuga ntivyahuye ariko ucanka cyaha ntibigomba kuduteranya oya kuko nta numwe barika bikora nk'igikonkwa umuntu abikora kubera abishaka akabikora kubera bishoboye ariko Rasko ugerageje kuraba urabona ko abaririmbyi sirimwe isi kabiri bagerageza kwerekana ati twebwe tuba twashizemo ingufu nyinshi izo ngufu mwebwe mukaca mushaka ati kubajya kumva zuko mwakoresheje wa mutata ariko ibikorwa abari ivy'iwabo ibikorwa nyabaki nk'igikorwa wambwira ni cyane ndirimbo yabo warabonye ko bagira bati twe twashizemo amajo vyose nitwe twaririmbye atari kashaka ko indirimbo ibagwiwe ati kandi twebwe twarivuganiye na kamiliyoni bari kuvuga ivy'indirimbo je nagira turi mu biteramo vy'indirimbo vraiment nakubwiye jewe abantu bafashe indirimbo ko ntaririmba indirimbo ziguma ari gwabo je sindirimba pe je nkora ibiteramo byonyene nari kuri kuvuga ku biteramo ari by'indirimbo navyo sinzi ngene bigenda pe muga jewe abonzi dukora n'ivy'indirimbo indirimbo ni gwabo ntuheza ngo ugarukuze kumubwira ati urabona ko byari je nashizemo ingufu nyinshi umutaha ati tegereze kugabura nanje nkaraso oya jewe mbanza ahantu uwo mutahe nashizemo mbanza ahantu uzogarukira idahuye n'ivy'indirimbo yego uno munsi turiko turabona benshi bagira bati urabona ko umenga hari akariro kagabanutse kuva DJ Paul avuze bige mbega dufate ko namwe musanzwe musangiye igikorwa cyo gutunganya ibiteramo bikomakomeye muba mwaragiye hamwe mukaca mugira ati reka tubanze twicecekere turaba bavuga ko bazobishobora kubera iki tutasubiye kubona vya bikorwa none kubera iki byose bigomba kuja mu inzigo nta nzigo n'imwe ihari Paul agombye gufata pause agombye kuyifatira vacances yabize uburenganzira agombye no kugaruka aragaruka ntakimubuza kubikora je maybe nuko nahindukije umurongo w'ibiteramo kugira ngo hagira izindi mpano nazo zisubira kuduga gato none haruye kuva aho yabivugiye n'ubu igikorwa ariko arakora nimba yabivuze kugira yitegure iki gikorwa ko ziko atari gito ntumva ko ari ukwikazana evenemasere ntawe uyiheba warayikoze vraiment biragoye kwiheba yego vraiment ntunayijana kure wanashima ko ibiteramo aravyitaba yaba yarabihevye ntavyo ari kwitaba baramutumira akitaba nanje hari ivyo bantumiramo tugahurirayo which is good wow gusa utubazo tuba hagati mu bantu n'abandi n'utubazo tuba turi personnel tutagomba kuba general nivyo abarundi tudatahura jewe umuririmbyi umwe ankoreye igafe singlobaliza ngo abaririmbyi bose bameze uko oya kwe none bangeze ngaha tutarakorana ameze neza hari ameze neza iyo mu gipfu y'ikintu n'umuntu fo gutahura sometimes yuko haba hari ibintu biri personnel mugomba gukemura muri side yanyu simaka bose babenkwe simaka bose babigire mu ruhara nuko urukura tubwira ibintu bikomeye cyane bashaka kumenya rero turaho uri umwe mu bantu bakunze gutumigwa na cyane cyane mu ntunganyo z'amahiganwa ndetse n'ibiteramo bigiye bitandukanye rumwe no mu bahinga bakunze gutanga ubufasha bugiye butandukanye uno munsi turiko turabona abaririmbyi bariko baradohoka bava mu mahiganwa agiye atandukanye kandi n'abakayanga na cyane cyane ndavuga Isanganiro Award aho umuririmbyi Satbi na Melanin Boy bikuyemo mu gihe dusanzwe tuzi yuko rijya rihiganwa sanzwe rikomeye amakosa menshi akagaruka kuri mwebwe musanzwe mutunganya amahigano muba bashize hajye bati hariho amanyanga menshi aba
hari ivyo mukora bitaba bikwiriye wewe nk'umwe munararibonye ukunze kwitabira byinshi no munsi kubera iki turiko turabona hariko haraba ico twovuga kwirevolta ku baririnzi cyane tuvuge ko bamenye amanyanga yanyu canke birafise izindi ntandaro zigituma bariko barapfamo ya sinibaza ko vyoja muri iyo we ariko nibaza ko ari uburenganzira bw'umuntu jewe kujya natwe badutora ngo tuje mu majuri ngenda yo kubera nabishatse hari izo mvuga nti wapi navyo niyumvamo bisanzwe ni uburenganzira bw'umuntu yebo maybe nuko bija hejuru ariko hari amahiganwa menshi je usanga navuze ko atamwanya mfise canke ariko ndatahura intumbero yavyo. Wow. Yes, c'est très normal. Umuntu wese aba afise uburenganzira surtout ku zina ryiwe canke igikorwa akora kugitwara uko avyumva nibimuha amahoro surtout ibimuha amahoro. Rero nimba bararavye bati ibi bintu kweri kuri twebwe ntibiri fair. Ni droit zabo vraiment nta muntu yobikondana cyane nta muntu yogira iki ugira ngo se baravuyemo babwira abandi bantu ngo namwe nimuvemo ya cyane ndubwira umuntu ateye bana jewe kuri jewe maybe standard kuri jewe ninto kuri ivyo rekane iviremo abandi bagira amahirwe ariko baravuze bati nkasatubera bati sirimesi kabiri ati kuva kera bame baducinyiza ati riga ntiriba riteguye atamanyanga berayo atubuho hisemo guhagarika oya nuko kenshi bitaja mu mpapuro ivyo bita amanyanga no vyita ko ari kutaba makini mu bisanzwe normalement ama competition nkayo nico kimwe n'ubundi buzi bwose ugomba gusaba contrat est-ce que je nawo wondonde ngo nze guhiganwa je nawo ubundi je nawo twumvikanye iki twashitse kuki wantoye wisunze iki niyija gutumye untora okay ninaza muri iryo higana akunguko kanje karihe niye avantage mbonamo janke jewe inconvenient mbonamo ko ari nini est-ce que urashobora kuyinkemurira bavyumva habamo beaucoup plus kutavugana no kutamenya ico umuntu ashaka ko normal muzi ico ushaka ntupfa ico wakiriye bavyumva so c'est très normal so umuntu nakubwira uburenganzira bwiwe mugani nk'ukora uburenganzira bwiwe bwo kumenyesha abari ko bategura iryo higana kumwereka buri kimwe cyose intunganye akabona uruhara rwiwe akabona icyo akwiye gukora si iyo yonyene hari n'iyindi numvise bidogera ngo atsinze ntariko arakurikiza amasezerano widoga kubera iki nawe twarakoze kontra ndinda ndidoga kugira nega kontra n'ikivuga ça veut dire harimo ivyo jewe nawe twumvikanye hakaza mu yindi rubrique ivuga ingene bizogenda mu gihe je nawe ivyo twumvikanye bitariko biraja mu ngiro bavyumva so ibintu byo kuvuga ngo harabamo amanyanga hagira iki ni imvugo rusangi kwako ahantu jewe maze kuja nkisanga ndi muri jury bigoye kumva nabidoga kweri kuko jewe mpaye akazi ubu kampaye tuba duhejeje kandi ivyo ndaguha nawe nyine uba wakampaye ako kazi nta bubasha na butoyi uba ufise bwo kubihindura kuko kujya uba wadutoye natwe uba wadutoye kubera watwiyumviriye tumenye ko turi abantu b'abagabo b'ijambo nta kintu na kimwe mu byo tuba twakoze ushobora guhindura amatimu tumaze gukorana mu majuri ivyo bintu arabizi kuba impartial mu bintu nk'ivyo ifo ko bikubera inkingi sino niho bihera bamukumva ngo bari batoye ngo ibiki n'ibiki ngo hanyuma ngo ku munota wa nyuma ngo baca bahindura bigenze gute ariko biravugwa ko iyo process bisanzwe irimo mama bivuganye yuko hariho possibilité yuko nimba wo marko kazi kambwe ati ariko harimo impossibilité yuko ivyo niyo mwabitora tuzogaruka tugahindura nkavyemera kubikora bimeze gutyo ivyo nzobikwemerera mugo utabimbwi naguhaye amanota
mvise n'ububasha n'uburenganzira mbonye ivyo naguhaye wabihinduye byo gushira hanze ivyo twari twatoye nka team vya nyavyo nuko competition zigomba kumera. So habamo gusa gutahura ati mbega ikinjemo ndagitahura first of all. Hama icya kabiri kimvitiye akunguko kangana gute, hari cyo kije kunyungura, iyi competition iraje kunyungura cyangwa ije kunsubiza hasi. Icya gatatu ivyo turimo muri competition biri fair kuri twese. Est-ce que twese turi kuri même niveau? Parce que naho bazanyemo tutari muri niveau zimwe. Bavyumva ibintu nk'ivyo parce que nimba udashobora kubiraba hanyuma ngo uvugane n'abategura ihiganwa ngo babwire amakenga ufise niho ava mu wa wundi ejo azovuga ngo ibi bintu byarimo amanyanga. Muga uravye pa pesa amanyanga none wowe utamenye ingeno biganira ni hari amanyanga. Muga comme wowe wabifashe nk'ibintu biri izi umengo uri gukorana na mwene wanyu ukareka gushiramo nawe amakloza gukingira ejo uzovamo uvuga ngo byarimo amanyanga. Sinuvise byanze ku rupapuro werekana urupapuro ati je twaye twumvikanye ibi buri ki 1 2 3 4 ntibyakurikije. Amukabona kuvuga ati rero fatiye kuri ibi harimo amanyanga. Mugabo nuvuga ngo harimo ngo ibi bito ngo harimo amanyanga. Harimo amanyanga bakubwira ati yerekane no ama santima. Ibi bintu nta santima sinzi ko ingene nzobivuga gushika. Nta santima bikwiye kujamo. Kuro tubwira ibintu nakazi nta santima bikwiye kujamo. Nuko uriko tubwira ibintu bikomeye cyane. Tugerageje gufatira akarorero igenekerezo rya 19 Kigarama 2025. Rasko yari umwe bari muri jury ya irebe best influencer. Ugerageje kuraba uno munsi uko abantu bariko baragerageza gukrasa wowe nka Rasko nikiye kintu uvuga ati abaririmbyi hari ico bibagira canke nikiye kintu ubona bataba bakurikije umaze kuja mu ntunganyo nyinshi y'amahiganwa agiye atandukanye ariko na nubu warashoboye kuvuga ati uko ibintu vyakoze twe twabikoze nka team J yari kwiye mu gihe bose bariko baridoga bavuga bati nta agashimye Zenobine Yaronse atesiwe yaragakwiriye gute mu gihe uno munsi wowe uvuga ati ivyo twe twakoze nka J byari bikwiriye kuri we kare gakwiriye nde canke okay naco aho ndabona ko ndagukomerekeje bavuga ko kare gakwiriye nde benshi bo baravuga bati ujye ntiyarakwiriye agashimwe ati nk'umu influencer ati nta gikorwa yakoze cy'ubu influencer gikwiriye ati hariho abandi benshi ati bishobora kuba ati kumva zuko basimbizi ati bari bahari ati barerekanye n'ujya mwana muto X-Ray Bamba ati ibyo ntiwe yarakwiriye no kugatwara ati paraporo ya Rasko. Tuba dushaka kumenya kuri Rasko wewe gerageje kuraba ni kihe kintu ushobora kuvuga ati kino barihenda canke ati hari ico boba bari bagiye guharurira. Nico nagubwiye ni vyiza yuko usaba kuko byose biba biri clair. Ugasaba ukavuga ati imbega amategeko yari no higanwa apanze gute intunganyo yabo intunganyo tuzovanamo gute tuzokoranamo gute bariko barabira kuki uravyumva kuko kuvugira hejuru nguruba ngo ni byari biteguwe neza ni byari bigeze gute irevre utsinzwe wese ati shavu kumurorereza c'est très normal mugabo umunsi bagarutse bakagera introspection bakaraba kuri side zabo bazobona exactement aho ibintu vyapfiriye banza umenye uti est-ce ndabikwiriye none nk'ubu ndakwazikana nko muri irebe best influencer abiyandikishije nibo ba influencer dufise Bujumbura vya vrai mu Burundi nibo dufise nibo tugira nibo rufatira hariho benshi uzi batagiyemo why batagiyemo ari n'abandi nzi neza kuzi bagiyemo uwo kwaza ati ariko ba influencer hehe
bariko ba influencer iki bariko influencer iki utogitora uravyumva c'est tout ça parce que ni ibintu umuntu wese azinduka kumvomenga kurira ujyageze ko nanje ndayiriko ibi nimba yo bikora nanje no bishobora c'est pas ça igituma ubanyamu influencer hanyuma n'ubutagombye kubijamo maybe n'umu influencer watari si tu veux muga ico kintu arabona ko bya bindi nakubwira akavuga ati iki kintu vraiment kuri niveau yanje sinojayo ni gito uravyumva hanyuma urinze nawe yiyandikisha ifo ko making a shot jewe siniyandikishije ngo nze guki reka nande hasi mwe mu propose ibi reka ndabe ko bihuye n'amavaleur yanje ndabe ko bihuye n'ivyo nshoboye uravyumva hanyuma ukabiraba neza parce que mugwinshi haguma ari mugwinshi mugabo sinibaza ko ari umuntu numwe agimwigana agasa umubonano wenyene ugatwe ki avuga ati je nshaka ibintu mubisigure neza ndabitahura baramwe mu mwana so bigaruka hahandi nukugenda muri benshi hanyuma ukagera abantu bari inyuma yawe babiri canke batatu baguhaye pinga bakubwira yuko ukaze bajya nebo babi bajya nebo babi bajya bakubwira ngo urakaze jewe umuntu wese nkunda ibikorwa vyiwe sinigera ndamubwira ko akaze narimo nanje ukunda ibikorwa vyanje ukambwira ko nkaze ubushaka ko njyama nkarambya muti umuntu ukeneye ko atera imbere wamumubwira ko ataharashika yo hari kindi akwiye kongerako kiri hasi kugira ashiremo inguvu yes kuko niko n'abavyeyi bacu batureze warabu wanyuma bavuga ati gira effort ukabuwa gatanu bati gira effort wabo wakabiri ati none wa mbere we yakurushije iki ko mwiza amasaha angana mwari mwishure mwese kandi siko kwanga nuko abakeneye yo kutira imbere gusumba huru uyu munsi nabo je uyo mbwiwe abantu gutyo sikwera umutima mubi nuko nshaka ko tugira effort papa hapo yabo para poro y'abandi bantu batari no nga wow isi n'umuntu agumye kubwira ngo urarenze rimaze kwica abantu benshi sana urarenze riramaze kwica abantu fo sana sinokubesha uri umwe muri babandi bakunze kuvuga amajambo abantu bakavuga ati asanzwe ari mundasi asanzwe amenyereye byinshi muga avugira mu migani no musi turashaka kumenera inda ku rukumu uravuga ati urarenze maze kwica abantu benshi uri gutera kama kaye na cyane cyane tubona ko hari abajene ariko barazanana inguvu muri indasi zahura yuko mu bintu byose uri kurakora umuntu azokubwira yuko urenze azoba ari karaguhubisha azimisi ari akajambo ngo brand ngo sinokwica brand ni vyiza vraiment urinze unayigira kuko hari n'ushaka kuvuga ngo sinokwica brand ukarondera iyo brand ariko aravuga iyo ari ukayibona we nakubwiye uko kwitiza amajambo reka nakubwiriye industry yo mu Burundi geremeza ni nk'izi nkono z'iyi minsi vraiment ishuko ishatse uko yiyumviriye ni kwisha kandi umwe wese ayifitiye uburenganzira tenda besha kuravuga ibintu bikomeye cyane hari ibindi ndabikubwira we makanya gusa mugabe igihambaye muri ivyo bintu byose aho tugomba kugera siho turi uyu munsi aho wewe wifuza kugera uyu munsi ndifuza ndumva neza muri je ko atari huri wicaye imbere yanje gutya si uri kandi nta urashika mugabo kugira ndagufashe uzohashike sishobora kubwira kurenza urwataye beza uburorero ku bantu bari kubakorera kuri ubu butaka bwo mu Burundi gute ufata example ku muntu ari ngaha bapimze
Bavanja muri filozofi nyinshi ndakwicira ikiganiro reka tuvugira ibyo abantu bumva turiko barabizi yuko ni Rasko misi yose yaje avuga amajambo y'ubwenge avuga vya bintu vyubaka vya bintu reka naje tuvuga ibyo bumva cyane gusumba ibi babara gutwara mbari sana mbari cyane nuko Rasko uriko atubwira ibintu bikomeye cyane uno munsi turiko turabona benshi bavuga bati umuziki urafisa aho wavuye urafisa aho geza ati twarashoboye kwirukana imiziki yava hanze ati no munsi wacu rukura duga ariko twagize gutya tuza kubona hariko harabivya Mikari de musicien abarije nk'abayonse baravuze ati haracyakenewe inguvu nyinshi haracyakenewe ko yamarasa duga dufate ko ibikorwa bariko barakora no munsi atakamaro bifise wumvise cyake nakubwira ubwa mbere yavuzwe nande Leonce Ngabo ninde nga muri iki gihugu mu muziki yatanguje Mikari de musicien urazi imyaka iheze 70 uyu munsi ni werekana kubwira ko turagera ico rero nariko ndakubwira kimwe cya wa muvyeyi adashaka yuko wama ushobora kurambika ugati aha ubu rero nashitse wa muvyeyi areka arakubwira ngo naho turigeza dusubire dushiremo izindi mbaraga kino kimaze imyaka 40 muto urumva ico kintu udasiba kumva duhiti dusohoka ariko tuguma tubona n'abaririmbyi bacu basigaye baja gukubita ibiteramo hanze borira indegana mugaye ibyo uri kubibona ubu kuva kera barazurira muto kuva muri za 80 abaririmbyi b'abarundi barurira indege barurira ubwato bagiye mu mahanga sinzi icyo kintu akakantu kakakisa amashira kubu umenga n'ibintu birenze sindagatahura je mama wanje no muririmbyi sivyo kuva nkura yagugira nkwize nk'imyaka 10 n'ingahe sinigeze ndamubona na rimwe amara umwaka wose muhira na rimwe amara umwaka muhira yari umuririmbyi urabaza Leonce Ngabo kangahe bagiye hanze baragenda gusa itwari bwabona amahanga nk'ikintu cyatari nk'uko bandi babibona ubu Rasko no bushikuza ndiko ndabumva ubenga bavuga mati tworonka akajya ka opportunité kabo gamuta no foi no permanence ariko baragenda cyane bacanja Miss ba Africa Nova bose baraserukira igihugu bakaja hanze sivyo umuntu ariko arakumva uri kuravuga uko havagira ati shigike nk'ivyo tumaze iminsi menshi tubona baza baravuga ati hariyo n'abaririmbyi ubu bavuye aha bagiye hanze bagumaye ati basa n'abahunze twarabonye simbizi ushobora kuvuga ati kandi akarectification kamwe kera ntibarongikwa n'umuntu so mu event organizer cyari igihugu ku kindi barongikwa n'igihugu abaye baririmbye ngaba bararongikwa n'igihugu tuno munsi bagenda atari igihugu kibarungitse uyu munsi ninde ararongikwa n'igihugu none umva birenze hega mta twibandaniriza kwa kundi kose Rasko uriko tubwira ibintu bikomeye cyane uriko uravuga ati ugerageje kuraba abuno munsi twarabonye simbizi agerageza kuvuga ati yabana ba Fizo atabo bagenda ati barahunza ahubwo bagumye hari ati kugutinya ko bo maramarira ngaha ata muziki bariko barakora kuri Rasko ureze ukavyakira gute mugiye umujyo tumuzi ko ari muri legend hakoranye byinshi uramunsi yaba mu biteramo wa muri kumwe kuvuga ko yagiye agapoterera hariya atagisohora imiziki atayibereye yanahindukiye simbizi yavuze ati yarahindukiye asigaye gira utugenegene kuri TikTok bose namaze kukubwira iyi nkono ya entertainment ishuko ishatse muta
ishe kwishatse ndaguha akarorero gatoya kandi unyishura uri sincere. Yego. Imagine iyi industry y'u Burundi itageramo Big Fizzo. Banzu yiyumvira mu misegonda mikeya. Ufate kariyeri yiwe yose kuva gitangura gushika n'ubu. Itarimo Big Fizzo umukuremo karema. Hanyuma mbwira igicapo ci entertainment turimo. Ngene yo bimeze. Ndagusavye gira iyo conscience wiyumvire Fizzo atigeze abaho. Uraye imyaka amaze iyo myaka yose uyifute ufate ko atigeze abaho. Navya bikorwa vyo byose vyakira zahiti byose fatubikuremo fatubite muri pube. Iyo bimeze gute ino industry? Wapi nta kigenda. Ubajando ndabubwiza ukuri vraiment jewe nasimbizi n'umugenzi wanje ariko sometimes ari ibintu tutaba dukwiye no kubigira ko ikiganiro cyane. Nka Big Fizzo ahantu ageze saho kuganira ntiharakikwiye no kuba ariko arakora usibye ko bikunda arabikunda. So kuvuga yuko yahunze kubera atakibishoboye Fizzo none ko yaririmbye inyuma mama wanje akagushika n'ubu akaba ari ngaha akaba yarabihevye akiri ngaha ko atarinze guhunga. Fizzo bahungishijwe niki? Eswe cyari icaha yakoze ariko ararihira ikiguzi cyari gihano ari mu kugira ririmbe. Cyari gihano umuntu no yuvuga ngo yahunze iki? Abikora uko avyumva hanyuma inguvu yari afise iriya myaka shagifise ubu. Kandi ivyo ni ku bantu bose, ni ku masferi yose, ni mu maservice yose umuntu ashobora gukoramo. Inguvu ukoresha ufise 20 sizo ukoresha ufise 40. Aussi simple que ça. Mugabo kuvuga ngo yarazi. Umunsi azozima vya vrai reka ndakubwiza ukuri. Bijya mu Burundi hari ikintu maze kubona. Bamavuga ngo agaciro k'umuntu kaboneka yatagihari. Fizzo kuva asubiye akaja hanze arasohora ntakiri kuri frequency imwe ni yakera parce que afise umuryango afise abana yitaho so umundi buzima bw'umuryango kugira sivyo na si Fizzo kurara mu ma studio nkuko yabikora kera agifise izo nguvu zose mugabo umunsi Fizzo azoba atagihari perte yiwe ntibibaze ko tuzoyumva ngaha mu Burundi. Perte yiwe azoba ari shoke kuri East Africa yose. Tereke ngaha mu Burundi shaka kuyihoza. Shoke yiwe uzoyumva muri East Africa. Nico nokubwira. Parce que ari nukuri vraiment ari ibintu ari umuntu arenganye kwiye kumubwira ati salama gra. Akamuha respect. Ukamureka akagenda kuko nuwo guha igice cy'imyaka yabikoze ivyo yakoze ntavyo ushobora gushikako. Uko ni bya bindi gusuvuga ati ndamuronse umwanya nzomukomora hanyuma nanje ndabukuntu noduza je sais pas mais deep down iwawe uryamye wifutse ishuka ataho ukubona cyangwa uri muri dushe uri kuroga uri gusa zokumva mamoji ya mambo wumve ko atayindi ndirimbo urumva isa nayo. Ico bikoze tuzomwibuka ico ndisiri coco nubu uramwibuka ujyara ari Renze no ko tumuganira ko tubyihorere turengane tu. Urukura tubwira ibintu bikomeye cyane gose. Nuko bantu b'Imana babazi yuko Rasko ni wa undaje abafise ikintu asiga ateyemo mugwaruka bashaka kumenya ugerageje kuraba no munsi muri rusange industry yacu haba kuri kote musicale canke aba batunganya ibiteramo
hari ugwaruka ruri inyuma baba bafise ngo kuravuga ati ndavye ukuntu Rasko yatunganije ca giteramo ca Dudu canaka ndashaka kuzomera nkawe ariko ibintu bitatu no munsi Rasko ashobora kubahanura muri rusange aba ariko baraza aya maraso mashasha bitware gute kugira industry yacu ishobore kugenda ufise akanovera. Ni byiza yuko umuntu yiga hanyuma je byo nkora sinavyiza ariko narizi bimfasha kubikora uko ndabikora ubu je binkora no mamagaro wanje pe ndabikunda kandi yaba ntabikunda byitwa akazi gusa simba ko nkiba nkibikora nuko ndabikunda gusumba ikindi kintu cyose nuko kora tubwira ibintu nabo bazokora ivyo bakunda fo gukora ico ukunda nimba ukunda amashugwe uzokwiga ingene urimo amashugwe ingene urimo ubwoko bwinshi kundi imikate uzokwiga ingene imikate ikorwa umenye ingene ifarini ikorwa n'ibintu nk'ivyo uravyumva si ngombwa bose baze muri evenementiel si ngombwa bose baba baririmbyi igihugu gidukeneye mu masekiteri menshi nimba ukunda kuvura iga ebana hamwe dusigara tubona abazungu baza kwivuza amakanseri ngaha ari wewe dufise vuga ati je narize vraiment nari nkunda kuvura ubu ngeze ku yindi niveau nico dukeneye sino babikunda nawe evenementiel kabisa ni karibu. Wow, nuko mukurangiza ikiganiro hajya kuri Rasko imbabazi zisiguye iki imbabazi muri rusange kubwirira ikigongo umuntu ubwira ikigongo sigara kubwira ikigongo nari ikindi kintu gisomba imbabazi ubivuze muyihe we ndakeneye kumenya hari ikintu twabonye benshi bavuze bati twamigiye ko hambavu y'ubutore bwiwe n'umukuru bwiwe atarafise umutima yerekanye benshi batari biteze benshi baratangaye ho kubona Rasko ashobora kucyo guherekeza uwo bahoze bubakanye great ndetse akabifata nk'ibisanzwe washatse gutanga ubutumwa nyabaki nk'umabona ko tengwe ndakubaza ati imbabazi kuri Rasko zisiguye iki ko ari abavuze ati naho noba namubabariye hari ivyo ntokora. Sinumva nengere bijya ni côté personnel nta nico mfise sigura nta n'ubutumwa nikomereza abantu bijya n'ivyo wanje ni côté personnel n'ivyanje kumenya yagira umuntu azovuga ngo ari ubutumwa nagombye gutanga ntabwo mfise ntanga je nta butumwa ntanga reka hajya wowe wagiye ati bijya n'ivyanje ata muntu n'umwe ngomba kubisigura ngo abitahure cyane ntakeneye umuntu abinkomera ko amashi uko n'ivyanje ça fait partie de ma vie ça nta butumwa nta kumva ari bisanzwe kamuherekeza wowe uvuga ati nivyo n'ubuzima butandukanye yari Clovis Blaise ukuri yagiye hajya atandukanye na wundi wamabona ku ma social media none yari mariage ya mbere no bangiyemo nganuko ariko no kwijya ariyo bose bana commence ari nayo bashoboye no ku shobora gushiraka ingufu nyinshi nuko abarundi bikundira udukuru ayo maratwe turazi ngene tuzibaha ntituzobatenguha entertainment turayimetriza kubasumbye ko bavyibaza sana uvuga ati nta butumwa nta kintu na kimwe washatse gutanga bana jewe nta cigwa rien du tout ni mariage imwe nk'izindi nyinshi maze kujamo wari umutumire mu bandi umva kubyumva niko nanje ndavyumva bantu b'Imana ndabwira ko uyu ni wa wundi barabizi ko afise ubwenge bugiye burenze afise ukuntu yisura afise ukuntu agutahuza ibintu byina mu mutima Rasko nuko ndagushimira vyimva mutima ariko amajambo atatu y'agasunika rugi kugira dushobore gusiga inzira amavuta nibaye hari kindi none dufise ne twari ko turiyagira gisigaye nuko dusezerana hamwe wese akagenda izika mu karango kwishatse nayo
ariko sinagenda nako baje kino kintu kubera Rasko umutumwa kunze gutanga usanga ashiramo infobeko nyinshi harimo filosofi renze cyane nuko tugomba kwevita iyi monde ubujuju buriko buraba bwinshi kuri social media gusumba ukuri so harakenewe yuko hazamwe abantu bakoresha matière grise gatoya ntitube domine amwe tuzokwisangara mediocrity yafashe ikibanza kinini gusumba mindset z'abantu sivyo plus le monde plus bamwe bijuju vyinshi plus babona umenga ivyo bijuju nivyo vyari bikwiriye kandi hariho byinshi byo gukemura ariko siko biba biguye kumera wow hereje ku majambo akomeye cyane mwe mukunda gukoresha zino mbuga urumva ubutumwa bahaye mukoresha bino bintu mutegerezwa no gushira mu bwenge ndabwira ko kuri micro yambe mwari kumwe nanje muganwa Kent umugana w'Imana umugana w'Umwete umugana w'abantu nuko ariko kandi nari nagize gutya nshobora kukuzanira itumira dasanzwe mwite Rasko niwe twari kumwe niwe twari ko turayaga na cyane muri rusange mu vya ino industry yacu nyuma yo kuraba ikiganiro commentaire zanyu zabiziduhanura zabizutera intege biraheza bigatwubaka asante be blessed wherever you are ciao